Turabaramukije mwebwe mwese musanze mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri runo rubuga rwacu rwitwa Nambaye TV. Amahoro y'Imana, kuranirwa, kugubwa neza muri byose na hose nibyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu aho muherereye hose. Birashoboka ko uno munsi bitameze neza bivanye n'ubuzima uri kuracamwo, intambara, amakuba, amageragezwa, ubukene, ubushomeri, amagara make n'ibindi byinshi dubona byo mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko mugabo kandi numva no kwihanganisha kubera yuko birashoboka ko no musi bimeze gutyo, ariko siko bizokwama, siko vyama bimeze. Ibihe birahinduka, ibihe biha ibindi. Mwihangane abariko baca mu bibazo, abariko baca mu ngorane, kubera vyama bikunda ko amahirwe y'ubuzima atuma ibintu bihinduka, ibihe bigahinduka. None rero mutaramanye na jewe Imana irambona nkuko mubibona kandi mubimenyereye mu biganiro bitari bike dusanzwe dutisha kuri runo rubuga rwitwa Nambaye TV. Ndafise amajambo nagomba ko dusoma hanyuma duce tuganira ku kintu numva uno munsi nifuza ko tuganira. Dusoma imirongo 3, imirongo 2 tuyisoma mu gitabo cyo gusura mu byagezwe igice ca 6:12. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Mose yihanikiriza Abisirayeli ngo ntibibagire Uhoraho. Umurongo wa 12 rivuga ngo muze muheze mwirinde ntimwibagire Uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Umurongo wa 2 nagomba ko tusoma nyene ngo muri kino gitabo nyene mu gice c'8 umurongo wa 2, igice c'8 igitabo cyo gusura mu byagezwe. Umurongo wa 2 mu gice c'8 havuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo Mose yibutsa abantu ibyo Imana yabakoreye byose. Umurongo wa 2 rivuga ngo kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu, yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Imana yacu ni dutabare. Bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutse kuri runo rubuga rwitwa Nambaye TV. Umurongo wa 3 imbere yuko duca tuvugana ku majambo uno munsi nifuza ko tuvugana ko tuwusoma mu gitabo c'amazaburi ni igice ca 150. Dusoma ku murongo wa 1 n'uwa 2, tuhasoma imirongo 2. Naho havuga ngo haleluya, mushimire Imana ahera hayo, muyishimire no mwitazaniro ry'ubushobozi bwayo. Ijambo rero ndondera cane muri no zaburi rivuga ngo muyishimire iby'inkomezi yakoze, muyishimire nk'uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi bacu kandi bakunzi ba runo rubuga, bakunzi b'ibiganiro bisanzwe bitambutswa cyangwa se bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Nambaye TV. Uyu munsi navuga ngo nagomba ntangure programme, navuga ngo sinari bwayikore nga kuri runo rubuga, ariko vyabaye muri jewe numva ko nzoyikora nubwo ntari bwayikore. None rero ubu yanumvise kare no munsi binzamwo, nubwo nanumva umengo ico gihe umengo nyene nifuza kuzobikoramwo umengo ntikiragera, ariko mugabo numva mu mutima nakuvuga ngo berewe kubikora. Imana yacu nihimbazwe. Jewe Imana irambona muri ko murakurikana muri kino kiganiro cy'uno munsi. Muri kamenyeri kanje sinkunze kandi se nigeze nkunda kumva kumengo akabaye kose no kazana muri media ubuzima nciyemwo, ibyo naciyemwo, no kuvuga ibyo nakoze. Nimba naraye ndi mukeke ngo censhira ntoze agafoto kuri stati canke se muri media, kuko hari abantu bameze gutyo. Turetse n'ivyo hari n'abadafise media, mugabo nabonye usanga akantu kose kabaye acaza agatasaba umwanya, agatashima nova ngo mu buryo bwo gushimira Imana, ariko agashimira Imana akantu kose kabaye. Sindabigwanya, sibiri kuko umwe wese bivana n'ingene abayumva arongowe canke se ayobowe. Ariko mugabo jewe muri kamere mereki wanje ingene meze, ingene mbayeho umwaka wohera
novuga ngo ntazanye ibintu bijanye n'ibintu byambaye ko muri media kandi mfise abantu bankurikirana canke se bakurikirana ivyo nshirako kuri Facebook. Ndafise ababone bashika 28,000 n'amajana hejuru, ngira ngo habura bakeya kugira ngo bakwire 29. Aho ni kuri page, kuri ijya yindi nayo konte nyene novuga ngo ya Facebook ndafise abarenga 4,000. Yariho mbere bari bakwiye 5,000, hama mugandaraba nsanga hariho benshi usanga umengo nyene nta birebire, ndaheba ndagabanya kugira ngo kombure uko nyene. None rero niko nsanzwe meze no muri eglise. Nibaza yuko nk'abantu banzi kuva kera muri kahise usanga nyene meze gutyo nyene, umwaka urahera ntiwigera umbona mpagaze imbere ngo ndiko ndashimira Imana, kandi uwo mwanya wo gushima ntobura kumbure ngira ngo ivyo novuga. Ariko mugabo naho ntabikora gutyo, ntabikorera hariya, mwanda bikorera no mu cumba c'inzu mba mbayemwo ngashimira Imana. Nibuka igihe kimwe nigeze gufata amasengesho, ayo masengesho yari iminsi 3 ico gihe kandi yo kwisonzesha, niga mu mwaka w'10 wa segondere. Mfata amasengesho yo gushimira Imana nyene, gushimira Imana mvuga n'ubu aya masengesho nta yindi mitwaro nzosengeramwe. Hanyuma rero mugabo kandi ntabatebeye muri ivyo, no musi numvise muri jewe no fata aga programme nkavugamwo ibintu bimwe bimwe Imana yakoze. Ngaha twasomye amajambo aho Mose yariko yibutsa Abisirayeli muri kino gitabo cyo gusubira mu byagezwe, abasubirishamwe, abagirisha revision, ababwira ibyo baciyemo, abibutsa iby'Imana yabakoreye, ababwira ngo rero nimwashika hariya muri kiriya gihugu gitemba amata n'ubuki, mukajya mugahimba, ntimuze mwibagire, muze mwirinde cyane. Iri jambo ryakoreshejwe inshuro nyinshi rivuga ngo muze mwirinde, ntimuze mwibagire Imana, ntimuze mwibagire Uhoraho Imana yanyu n'ibyo yabakoreye n'ibindi byinshi cyane. Ngaha mbere twabonye umurongo uvuga ngo baze bibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Imana ngo yabarongoyemwo imyaka 40 yose mu bugaragwa, ngo iriko irabacisha no vuga ngo muri formation, ngo ibone neza ibyiyumviro byabo n'imitima yabo ikirimwo ko by'ukuri bazokubaha Imana bakagendera mu byagezwe Imana yagize ntiyabagenye kugenderamwo. Muri Zaburi naho twabonye ijambo rivuga ngo mushimire Uhoraho, muyishimire, ni kuvuga Imana, muyishimire iby'inkomezi yakoze. Niryo jambo burya ndonderamo ngaha muri no Zaburi. Turakwiye gushimira Imana iby'inkomezi yakoze mu buzima bwacu. Hariho rero iby'inkomezi byinshi yakoze mu buzima bwacu. Ni koko haracyariho ibintu byinshi twipfuza ko Imana idukorera ariko bitarakunda. Mugabo nubwo biruko hariho byinshi, ubundi yavuze ngo biriho byinshi, biracariho ibyo tuma tuza imbere y'Imana tukayishimira. Imana yacu nihimbazwe. Rero nanje ico kintu cambayemwo, kandi mu by'ukuri nagiye mbona akatari gakimana ingendera iciye mu buryo bwo kunyugurura ibyiyumviro, nkumva ko mpawe ijambo, mbwiwe ikintu mu kwiyumvira mu bwenge bwanje, ndagikurikiranye nkasanga mu by'ukuri ni Imana ingendeye, naho hoba hatabanje kubaho babavugishwa kumbure bavuga mu ndimi zitamenyekana. Rero icanjemwo ni iki, ari nacyo ngomba gutangura muri no programme. Rero novuga ngo ni programme idasanzwe, nzovugamwo uduce tutari duke. Iyi programme rero nayitaziriye Kahise kanje. Iyi programme yitwa Kahise kanje rero izo bigizwe n'ibiganiro bivuga ku bintu Imana yankoreye, ku by'Imana yabanyemwo nanje, ku by'Imana yamfashije ntarengana muri kahise kanje, iby'Imana nabonye novuga ngo yambereye myinshi. Ni byinshi ntawo bishobora, ntawo bimara, umuntu abifatiye umwanya akabyiyumvira ko cyane yoronka byinshi. Ariko mugabo hariho ibintu bikuru bikuru muri kahise kanje namaze kumva nkwiye gusangira
n'abasanzwe bakurikirana bino biganiro. Birashoboka cyane mu by'ukuri ko Imana nawe yo kugendera biciye muri no programme ya bino biganiro bizoba bivuga kuri kahise kanje n'ubuzima naciyemo. Birashoboka yuko vyokongera intege, birashoboka yuko vyogukomeza, birashoboka yuko vyokongeramwo ivyizigiro, birashoboka yuko vyogufasha nawe gushishikara kwizera Imana, kuyisenga, kuyikorera no kubana neza n'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Muri kino gice rero ca mbere ca runo rukurikirane rwa bino biganiro navuze ko nataziriye ngo canke nataziriye no munsi ngo kahise kanje, ngomba kuvuga rero ku kintu cyitwa indwara y'amaso. Rero mubona ngaha nararwaye indwara y'amaso. Icyo gihe ndibuka narwaye indwara y'amaso ndi mu mwaka w'indwi, niga muri segondere mu mwaka w'indwi, niho nafashwe n'indwara y'amaso cyane cyane mu gice cya kabiri kuduga. Icyo gihe murabizi yuko atari nk'ubu ngira ngo byaba bimaze gutangura koroha. Aho hambere hahise umuntu agiye mu mwaka w'indwi, agiye muri segondere, usanga ugiye kwiga amakaye menshi asumba ayo wahora wiga muri segondere. Hanyuma sinovuga ngo nayagwaye amaso kubera gupapa gusa cyangwa se gupapa cyane, kuko mu by'ukuri kw'ishuri naragitora. Murumva muri sixième natoye amanota ya concours nationale, naranyoriyanta, kandi mu by'ukuri kugeza mpeze amashuri ya segondere yego primaire na segondere, kuva mu mwaka wa kabiri gushika mu mwaka w'13 nta na hamwe nigeze ndenga muri indwi ba mbere. Murumva yuko ntibyari ibibanza bibi, wasanga kenshi mbaye wa mbere, wa kabiri, batatu ba mbere. Gituma mvuga ikibanza c'indwi ni uko hariho ahantu habiri nabaye wa gatanu, ahandi naho mu w'indwi, ni kuvuga mu w'icenda no mu w'icumi, nibuka no mu wa gatanu niho nashoboye kugira ibyo bibanza, ica gatanu ahandi ikibanza c'indwi. Ariko ahandi hose abo twiganye kumbure barabizi, narabaye wa mbere kenshi, nararonse amanota kumbure atari makeya bivanye kumbure n'ishuri n'abandi ko ndigamo, ugasanga kumbure ibintu bimeze neza. Urumva rero ubwenge bwobwo cyangwa se ubumenyi bwo mu ishuri naragerageza, abo twiganye barabizi. Hanyuma rero mu mwaka w'indwi niho nagwaye indwara y'amaso. Ngwaye iyo ndwara y'amaso rero irambangamira cyane. Hanyuma kandi uwo mwaka narashoboye kwiga ndawuheza ntagiye kwa muganga. Kubera iki? Ubuzima ntibwari bworoshe, kuronka uwumvuza ntibyari byoroshe. Ico gihe nari umwana w'imfuvyi, atagira se atagira nyina. Nibaza ko nzobigaruka ko mu duce turi imbere ingene nabayeho ubuzima bw'ishuri, nzobigaruka ko aho naho nyine nzovugamwo ubuzima bw'ishuri ingene bwagenze. Ariko mugabo no musi sintumire kuvuga ubuzima bw'ishuri, ariko mugabo ngiye ndakagiriye ko ntibyakunda cyangwa se ntibyari byoroshe kwivuza, sinagira uwumvuza, ndagwara ndaremba, aho wasanga byanka ko nsoma ikaye, ko ndaba mwikaye. Uravyumva nyene, kandi utegerezwa guhonda. Ndibuka ingene naja musi ya mustikere nkagerageza nkashiraho ishati hejuru y'umusegetera kugira ngo iyo shati imere nk'ikireya igitutu, umuco w'itara ryo hejuru ntucuza nyene ungana kurya nyene ungana. Ndabiko vyokunda ko niga, ndagira ibibazo, ndagwara, ndaremba, ariko mugabo ndiga ndaheza. Kandi ico gihe mu mwaka w'indwi nabaye wa mbere, nubwo byari bimeze gutyo, kuko mu bice bibiri vya mbere naronse amanota menshi ku buryo bagicanya byose hamwe. Umwaka wose naciye ngirante, naciye mba ico gihe uwa mbere, kuko ndibuka yuko mu gice ca mbere no mu ca kabiri hamwe naronse 70 n'ayandi, ahandi naho ndonka 80. Kandi ico gihe ntiyari makeya mu ishuri rya leta. Mu mwaka ukurikira, mu mwaka w'8 niho nivuje amaso. Amarori rero nayambaye imyaka 8 jewe, kuva mu mwaka w'8, umwaka w'9, umwaka w'10, uw'11, uw'12, uw'13, uwa mbere wa kaminuza n'uwa kabiri wa kaminuza. No kuvuga imyaka 8 niyo myaka jewe nambaye amarinete y'amaso. Hanyuma kandi umuntu yaba yumva umengo ni bisanzwe bose barambara amarori. Jewe burya nambara amarori, no kuvuga umwambaro
wahura na trimestre ntibyakunda yuko mu trimestre ikurikira no kwambara wa mwambaro w'amarinete. No kuvuga buri trimestre nategerezwa kwivuza amaso kubera yuko ntibyakunda ko mu trimestre ikurikira nsubira kuguma nambaye yayandi ntagiye kwa muganga ngo bagirene bayahindure bampa yandi. Murumva yuko ayo maso atari yoroshye ko yari amaso yavanze n'ibindi navyo nyine nzobivuga mu gace kavyo. Yari amaso avanze n'amatrouble psychique canke ntuze amatrouble psychique, amatrouble novuga ngo y'amanere canke amatrouble psychiatrique, niryo jambo nari ndondera, amatrouble psychiatrique. Hanyuma rero ni kuvuga nambara buri trimestre, buri mezi atatu igice giheze naca ngenda nkasubira nkivuza amaso bakama yandi maso marori mashasha n'imiti. Imiti rero naranyuye imiti ku buryo nashoboye kumenya imiti ntarinjira no mu ishuri ry'ikiganga. Ngira ngo amaze gukurikirana bino biganiro byo kuri runo rubuga muraze yuko mporashikiriza ibiganiro byitwa ngo yaga muganga. Mukabona ko ndi muri farumasi kuko nkora muri farumasi muri no misi. Ibintu nyene nk'ive nabwiye rero niga ubuvuzi bw'amagara y'abantu mu gisata cyitwa sciences infirmières. Cyo kumbura abandi bakunda kugira nte kwitanya na soins infirmiers, mugabo ni muri ubwo buryo. Hanyuma rero naranwe imiti, yemwe mwabantu bakama miti y'umutwe, amaso baze kwajana n'umutwe, umuntu akamene ku mutwe cyane, ayo maeferalga vitamine C, ayo maeferalga codeine, izo nazimenye ntaraza no mu kiganga, izitwa za nevrine codeine, izitwa za propofan, izitwa za doliprane n'iyindi miti myinshi, nkanywa amantarjexete, nkanywa amatriargique. Ibyo byose kumbure abizi ikiganga murabizi canke n'abandi bo baba bamaze kuzandikirwa ibintu nyene nk'ivyo. Rero naranwe imiti, nibuka yuko ico gihe nashobora gufata imiti nk'imiti y'ibinini umuntu ashobora kumira kubera ko ari byinshi. Igihe kimwe nigeze kuduga muri vacances njanye imiti y'ibihumbi byarenga 350 ico gihe, kandi iyo myaka yaho hambere murumva ko ayo mahera atari make. N'ubu honyine guza imiti y'ayo mahera naho imiti yazinze urumva ntiyo bari imiti mikeya kumbure, kiretse ari imiti y'amaspecialite gusa. Ibintu nyene nk'ivyo naranywe imiti myinshi, ashobora gufata ibinini 8 nkamirira rimwe kubera yuko nyine urumva ni byinshi, ntiwomira kimwe wohava usanga ngira nk'ilitiro ryose ry'amazi umirisha bya binini. Hanyuma kandi umuntu yokoza ati none mbega iyo miti wayironka gute? None kuvuga yuko wari imfuvyi itagira icepfo itagira icaruguru. Ni kuvuga muri ico gihe haba no ku buzima bw'ishuri, ngira ngo nzobivuga ko muri ako gace k'ubuzima bw'ishuri hariho igisata mbo hari ukuntu mu bushikiranganje bwo gufatana mu ministère de la solidarité nationale kumbure hariho ukuntu bafasha novuga ngo bantaho nikora hamwe impunzi bakazivuza bari mu buhungiro. Ico gihe murazi ibihe Uburundi bwaciyemwo by'intambara, ubwimo rwabaye kuva mu 1993. Rero ufise attestation d'indigence, urupapuro rukwerekana yuko uri ntaho nikora, barashobora kugira barashobora kukurihira imiti. Ikintu bataduha yari amarori ntibayaduha, baduha imiti. Ikintu rero citwa imiti yose baraduha, wapfa kusa kwerekana ordonnance yo mu ivuriro rya leta. Jewe uburuhuko bugeze sinaja kuramukanya mu miryango ahandi, naja mu muryango unyakira ngahi Bujumbura mvuye mu ntara za ruguru iyo twaba. Hanyuma nkazogoba nkivuza hajya nkakamarande y'amaso niki imiti nkegeranya, nagenda gutora imiti muri amafarumasi akorana n'ubushikiranganje. Nuko nashobora kuronka imiti. Ico gihe narambara amarori, murumve ko imyaka 8 yose nayambaye atari mikeya, narambaye amarori kugeza aho ngaho usanga harabaye inkovu kubera amarori, kandi kugeza aho ngaho hagira usanga haraciye umurongo. Ico gihe kandi nari muto cyane, no mu maso sinangana gutya, nta matama canke amabinga munyemerere mvuge gutyo nari mfise. Nari muto nigeze kuba ndi gatoya cyane, ndibuka igihe kimwe nigeze gusanga mpimi ibiro 42 na bingahe, kandi ndi umuntu novuga ngo nkuze ngeze mu 10 nari nkwiye kugira ni kuba mfise ibiro bisumbije. Ariko mugabo kubera ubuzima, kubera ayo magara make,
basanga nyene biragoye. Rero amarori ndayambara ubuzima bwanje mu myaka 8, hari n'igihe wasanga no kuryama ndayaryama. Niko navuga ngo hamwe no yashira hasi, kuko bavuga ngo amarori gutayambara ukaguma uzura yakura ukiragira ujya mwanya ngo mara uri kuraraba gutarabira mu marori, uri kurasinzikaza amaso, watagerege usanga ngo amadogere ngo ndahuye n'amaso, ibintu nyine nk'ibyo. Ibi rero narayambara umwanya wose ushoboka, ati sinzoreke gukira ngo ni kubera yuko ntayambaye amarori neza, ariko mugabo n'uburi naho nayambaye kubera ko impamvu y'ubwo buzima nayo magara make cyari igihe ntegerezwa gucamwo, naho nayambaye urumva nyine ntibyatumye ncankira. Mbere nibuka yuko igihe cyo mu mwaka w'icenda nararase, nakuvugana mbere ni kwa kurata ahubwo navuyeyo nk'uwihebye ishuri kubera yuko amaso yanje yanse yabaye nabi, naho nivuza naho n'imiti byanse nyene. Ico gihe ndibuka ko mu w'icenda natanguye filime mu kw'icenda mu mpera, ariko mu kw'icumi mba ndatashe kubera ko byanse. Ndavuga nta karabaye ishuri ndahevye. Iyo mwaka niwo mwaka natanguyemo kuvuga amazina, abamaze kubona nivuga amazina. Natanguye kwivuga amazina uwo mwaka nyene, nagira nari ninjiye mu mwaka w'icenda, mugabo bica birako mbandanya, ariko mugabo iby'amazina vyovyo byarakunze ndabibandanya, kandi nayo nyene mwabantu ayo mazina nayo nyene yansaba guhonda. Murabona ajya amazina utayahonze ntivyokunda. N'ubu igituma ntariko ndasohora cane amazina ngo ndashire ku masanamu, naho naronse bino bikoresho ndiko ndakoresha ano masanamu, ni kubera ko bisaba repetition, bisaba guhonda. Nayo ubundi ndafise igitabo ngaha kinini yaca amazina, nuko mbere ginago kitari hafi nakibereka. Ndafise igitabo c'amazina nakomoje, mugabo kuyavuga bisaba amarepetition, ugasoma ndetse ukanonosora. Nanjye nkora akazi kuva saa moya gushika saa 5 z'ijoro zirenga ko iminota. Ibi biganiro ndabifata ngodotsi. None rero nuko mbaho ubwo buzima uyu mwaka wose uheze, ndasenga Imana. Ico gihe ndibuka nsenga Imana ndira ishuri bigomba ritangure. None gamana ishuri umwaka uraheze, sinivuje sinakize, urumva nyene ibintu bimeze nabi. None by'ukuri nyene urampevye, sinziga mu migabo n'imigambi mfise ko kwiga ntikurimwo. Ico gihe ndasenga, ndibuka turi ahantu twaba mu kigwati kugindwi, ababaye mu Cibitoke ca Rugombo, mu kigwati kugindwi niho twabanyagihe. Hanyuma ndasenga, narasohotse hanze ngirira Imana ndi hanze hatabona, nsenga amasengesho menshi avanze no kurira ingene ubuzima bwanjye bw'ishuri bwanse, maze umwaka wose. Ariko mugabo n'ubu numva ko ntakize, naho nivuje uwo mwaka wose nabwo ndondera imiti nongera nivuza nsubira, ariko ndumva ko umwaka ubize ntarakira. Ndasenga hanyuma ca ndasubira ku ishuri. Uwo mwaka nyene casubira ku ishuri, n'ubundi ntakize meze kwa kundi ca ndiga. Kuco gihe ndibuka ko naciye ndota inzozi mbona nahevye ishuri rya segondere, kandi mbona ngo naje amashuri 13, mbona ngo navyibushe meze neza, nakize ngo ntakigwaye, ngo n'amarori ntakiyambaye. Kandi ibyo bintu niko byavuye bigenda, sinzi ko murenzo bigaruka ko mu gace kavuga ku buzima bwanje bw'ishuri n'ivyo naciyemwo. Burya nahejeje umwaka w'13 byibushe, abameruka mu w'12 baranyobewe. Subiye inyuma ya trimestre ngiye kuramukanya aho nize, kubera ko aho nize mu w'12 siho nize mu w'13. Subiyeyo trimestre ya mbere iheze y'u'13, aho hantu nahora niga baranyitse bamwe ngo urazi ko tubwe twakubonye tukibaza ngo n'undi muntu musa, twabonye warabyibushe umeze neza, ibintu nyene nk'ibi. Ubwo rero maze kurota izo nzozi ndasubira kwishuri. Burya rero ko ndose gutya mu migabo n'imigambi Imana ifise, burya nzokwiga, naho ndiko gaca muri bino nzokwiga. Ko tugenda nasenze ndarira Imana, nemega Mana yuko sinzosanga ndiko nibohera ku mashuri, ariko mugabo wewe ntayiwawe ibyo kwiga bitarimwo, uvyo ntegurira kwiga bitarimwo. Hanyuma ndasenga. Hanyuma rero ndose izo nzozi, ndavuga nta Imana iranyemereye kwiga kabisa. Ndiga ndaheza rero ndaheza nze segondere, kandi segondere nayihejeje nyene navyibushe meze neza, no kugwaragurika nakigwaragurika. Mugabo rero ikintu kimwe kitari bwahere,
icamaso amarori nari nkiyambaye ariko mugabo mvyibushe nanjye niraje nkibura ibintu nyene nk'ivyo ku mafoto canke se mu cirore. Hanyuma rero ngiye muri kaminuza rero sasa niho mu mwaka wa kabiri nakuye amarori. Umuntu yovuga ati none amarori wahavuye akura gute nubwo wari warose yuko uzoheza segondere wakiza amaso utakigwaye amaso kandi uvyibushe utakigwaragurika, none wahavuye ukura amarori gute? Buryo gihe cyo kuyakura jewe naragiye mu bikorane bitandukanye by'abakozi b'Imana. Murazi ko ari abakozi b'Imana batari bake bama bagize ibikorane ngaha mu gisagara, nkagenda iyo basengeye abandi na jewe nkajamo bakansengera, hanyuma mugabo n'ubundi nkabona sinakize. Hanyuma rero umunsi umwe niga mu wa kabiri muri kaminuza niho rero navuga nti jewe none ko mbona iyo bishitse amarori nkayibagirira muhira, ngenda nkabona iyonja kandi ngasoma naho bimbabaza naho binduhisha, burya ubu novumiriya ntibyohera. Hanyuma rero ndibuka igihe kimwe aya marori ca ndayafata, nyuma kumwe ngo hari ku murango nicaye mu cumba aho narari ico gihe aho bari bamaye indaro, ca ndayakura ndasenga ndavuga nti Mana jewe ubu rero ndakuye amarori sinzosubira kwambara amarori, igihe cose ngiye kumara ntambara amarori ndakwinginze uzobane nanje. Ubu rero ndakwiragije uzonshoboze uzobane nanje, uzondinde kumva kumengo ndagize gukekeranya twotuma nsubira kwambara amarori. Amarori nayambaye kubera ngwaye, sinayambaye kubera ko ndayakunda. Ico gihe muri biriya bihe vya kera niba ko hari abantu basha n'amakorogati mu maso kubera ko harabayeho ibintu vyo kumenga abantu baraharara amarori, ugasanga abantu bose n'amarori ugatumengo n'amapyeri, abadamu abakobwa abaki. Burya rero naho numva amakuru y'abantu ngo bashira ngo korogati mu maso ngo bababwiye gutuza korogati mu maso utugwara amaso mwambwiye baca bayagutora ugaca wambara amarori. Kubera iki? Abantu nyene burya abantu barabuze ihero ry'imiti sinzi nyene babaye. Ndavuga ni jewe sinambaye amarori kubera ko ndayakunda, ariko nayambaye kubera ko ngwaye, kandi singomba kuguma nambaye amarori. Numva nipfuza kubaho ntambaye amarori meze uku kuntu ntafise imirongo nk'iyi na zino nkovu z'amarori ku maso. Umunsi umwe twagiye mu masengesho n'abandi bene data, harimo umupasiteri hariya yitwa Dusabe Olivier, ngira ngo niyaraba ino video akavyibuka, baza ko ico gihe nabivuze ko turasenga kwa kuntu rero mu masengesho hariya mu cumba canke se ku masengesho y'akarago mwicaye hajya muhaguruka mugatambira Imana. Ndatamba ndaryoherwa nsanga ahantu nari nayashize imbere ndayatambirako atarafyarama ahakwa kumeneka. Ndavuga ntewe waje umunezero nari mfise mu masengesho nagomba ucumarwa nuko amarinete amenetse. Ico gihe naragoroye mugabo ndasubira ndayambara. Muravyumva nyene n'ibintu nyene nk'ivyo. Ndasenga rero nti jewe igihe nzomara ntambaye amarori uzobane nanje. Kuva uno munsi ndayakwisha ndayamanika, sinayataye, ndayamanitse ku musegetera. Ndavuga nti ndayamanitse ngaha ariko sinzosubira kwambara amarori. Kandi murumva yuko ntabikoze ishuri ryaheze ngo wavuga ngo reka cyane kubera ko n'amashuri yari yaheze. Wapi, nari mu wa kabiri muri kaminuza, kandi abize kumbura ivyigwa vy'ikiganga naho n'ibindi bisata navyo nyine usanga harimo ivyigwa byinshi mu by'ukuri. Sciences infirmières nayo nyene irimo mu bisata bifise amaserabisi manini, ivyigwa byinshi nkinganya na medicine generale. Abiga medicine generale biga byinshi kudusumba kumbure, ariko mugabo nibaza ko ku rwego rwa lisansi cyangwa se rwa baccalaureat sinibaza ko hoba hari ikindi gisata biga byinshi gusumba sciences infirmières. Sindavyibaza, simbanje kugira ubushakashatsi ngo nkurikirane ibiba bigize ayandi mashuri, ariko mugabo sciences infirmières nabo biga byinshi. Twariga rero muri systeme itoroshe, twiga dusubirayo umurango mboye mu gitondo n'umugoroba tugatunga tukabivanga n'amastage. Rero narashobora kuva mu gatondo nkazinduka muri stage saa sita nkaca ntaha saa yindi twaba dutonze mu ishuri. Ni ukuvuga natondana nava muri stage nja ku ishuri muri Hope, iyo nize Hope Africa University. Hanyuma saa 11 nawe bikasaba ko mba ngeze ku izamu hariya kwa muganga. Ugaca usanga rero mvuye ku ishuri saa 11 nca ndangurura muri stade, nkazosubira gutaha ejo ngiye kumera nk'urekipeye iyi avamidi kugira ngo saa hindi ntondera hamwe n'abandi
kw'ishuri. Murumva yuko iyo systeme itari yoroshe n'amadevoir amatepe canke amatravaux pratique ibintu nyene nk'ivyo yari systeme itoroshe na cyane ko bariko barabipondaponda ngo babishiye mu myaka 3 naho bitahavuye bikunda tukaruhira kwiga imyaka 4 kuri ico gihe ni twebwe systeme nshasha y'imyaka 3 yatanguriye ko bayikuye muri irya systeme y'imyaka 2 ya lisansi twariga tugaheba tukumva nyine nimengo n'umutwe usigaye uhubutwa ariko mugabo ico gihe nyene ico gihe nakuriye amarori kuva ico gihe sinasubiye kwambara amarori ico gihe no kuvuga hari muri 2013 kuva 2013 ubu turi muri 2025 sinasubiye kwambara amarori. Murumva ko haheze imyaka 12 niko novuga ndibaza 12 ntambaye amarinete. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Idahita TV. None rero sindabatebere birashoboka yuko mbere n'ubu bana batwaye umwanya muniniya ariko mwihangane nari ntumbereye yo kuvuga kuri ino ndwara y'amaso mu ntumbero yo gusangira namwe ubuzima nabayemwo waye iyi ndwara y'amaso. Birashoboka yuko nawe urwaye wanashaka amaso cyangwa ukabugwaye yindi ndwara. Ico gihe ndababwije ukuri bene data nabona umengo ntaho byozanana ngo jewe nzokira amaso sinambara amarori na cyane ko nabona hariho n'abandi bakizwa hari n'abandi bantu basenga Imana banasenga n'amasengesho menshi kunsumbya mugabo ugasanga nabi iyo ndwara barayigwaye kare ntiyigeze kira. Urumva nyene ibintu nyene nk'ivyo nkabona nti rero urumva byamaze kuba normal c'est normal kurwara amaso. Urumva nabana ko barayagwaye n'abakozi b'Imana barayagwaye. Urumva rero tuzobana gushika mpfuye ariko mugabo rero naho nabona kumengo ntibyohinduka naho nabona umengo nta nzira byozana namwo kugira ngo ngire amaso. Urumva yuko habonetse inzira ndakunda ndakira. Ubu mfise imashini ndaba kenshi gashoboka n'iyi video burya kuyifata ngo dotse saa 5 zirenga niriwe ndakora jenyene. Uravyumva nyene umuntu abarushe kaca ndara kwijoro kuzigirira akamontage kuko n'amamontage sinza muri maremare cyane kubera yuko nta mwanya wavyo mbafise ngo butitre ubuki. Urumva nyene hari ibintu nihoza no muri montage ibintu bya post production ntagira kandi mbona ko no bishobora ndabishoboye kubikora ko mu by'ukuri sindi umuhinga cyane rwose muri montage video ariko hariho ibintu nzi nshoboye nahora nshira mu mavideo yiwanje ibintu by'amadekupage ibintu byo kuzuminga ngo werekana uduce ngo twabuke na gutya ngo nyine ngo bifinyore. Hari ibintu ntirirwa ndajyamo kubera iki nta mwanya wabyo mbafise ariko mugabo ndavye umwanya nshobora kumara ku mashini ndavye urugero nkoresha ku imashini ndavye urugero niga ku ivyo niga ku mashini ndavye urugero nsomako ndavye urugero nkoresha kw'amaso ndavye n'ingene usanga kuruhuka umengo sikirenga. Ubyukuri ndemeza neza ko nakiza amaso. Noneho namwe murabyumva iyo myaka 2 cyangwa se umwaka 2 kuko naciye numva twizine narakuye niga mu wa 2. Urumva iyo myaka 2 irenga narayize muri ubwo buzima stress niki uburuhe syllabus nyinshi amanoti menshi umuntu agasoma agasubira ariko birakunda niga ndaheza ndamenya kandi ibintu bigenda neza. Urumva yuko rero muri make mvuze yuko amaso yakize mu by'ukuri ntawompaririza ntawomvuguruza kuko amaso mu by'ukuri yarageze ku rundi rwego. None rero ntawe sinzi indwara urwaye sinzi ikibazo ufise sinzi ibikuruhije sinzi ibikuremereye sinzi igisata umaranye imyaka itari mike. Murumva ko nayigwaye imyaka 8 nambara amarori n'imiti isubira ngirani ariko bigahava bigakunda bikagenda neza. Nawe sinzi imyaka ubimaranye ariko ikintu nzanywe no kukubwira muri ino programme nuko hariho iby'inkomezi Imana yakoze. Birashoboka yuko jewe nawe we twoguma duharura iby'Imana itaradukorera ibyo tutarashikako kuko nk'ubu murambaho mbona umengo hariho ibindi nkwiye kubana nkarindira kugira ngo nibyakunda bariho nzozana rero iby'Imana yagiye inkorera muri media nabishingira intaha abantu baravyumva. Uru rubuga rwitwa Ntambura Idahita rwitiranwa n'amazina nivuga yitwa Ntambura Idahita. Hari rero mbona umengo
hariho imvura itarahita, hariho ibitararengana, hariho ibitaracamwo, nzoba ndabivuga ntiharagera. Mwumva nyine umengo ivyo ikoze noyishimira, mugabo sinze kubivuga ngo ndabishingire intaha abantu. Ariko mugabo hariho izindi mbaraga zihagaze mu gushimira Imana gufadikanije no kuvyatura. Ngaho twabonye avuga ngo muyishimire ivy'inkomezi yakoze, Imana yacu nihimbazwe. Rero dukwiye kugira nte kuyishimira ku vy'inkomezi byayo yakoze. Ni koko hariho ingwara urwaye canke hariho ikibazo, hariho umutwaro, hariho umusozi uguhagaze imbere utararonkera inyishu, ariko mugabo nk'uko Imana yatabaye abandi, nk'uko Imana yaciye inzira bigakunda, abandi bari muri situation nk'iyo yiwawe canke yisumbya ububi n'ubukari iyo yiwawe, byakunze bakava muri iyo situation bakayisokorokamwo. Nk'uko najewe wumva ico kintu nabona kimbereye umusozi, kandi mu buzima butoroshe, utagira icepfo ca ruguru, utagira uwo kuvuza. Aho simvuze kugwara amaso wiga muri kaminuza, ntibikunde kusoma, ntibikunde ko wiga neza, uhangayitse, udafise so, udafise nyoko, udafise uwugufasha. Ico gihe nari kuvuga birebire bugengira ngo nibyakuna nzokagaruka ko ako gace mu gace kazoba gahariwe ingene ubuzima bw'iwanje bw'ishuri bwabaye. Ni ukuvuga ninjiye muri kaminuza, umuntu yari yemeye kumfasha kwiga kuri iyo kaminuza wanashaka inazimvye hope. Ico gihe nawe yaciye apfa ndiye amahera y'intuze y'isomestre ya mbere acarapfa. Ico gihe ndibuka ingene yaguye mu minwe yanje, ari jewe ndamugwaje, ndava ku ishuri aca ndangurura mu bitaro, akaba jewe nja kugombora biriweyo, aca ndara ndamugwaje. Urumva ntivyari vyoroshe, wiriwe ku ishuri ugacoja kurara mu bitaro, hari n'igihe usanga muryamye umwanya mutoya, ya mibu kwa kuryama nabi kwisima n'ibindi muravyumva namwe, navyo ntivyari vyoroshe. Hanyuma bica birangira apfuye. Urumva ko ubuzima butari bworoshe, muca mwimvira situation nk'ingene yari imeze. Ibaze rero ndiko ndiga kumagendera n'uwundihira nawe ndabona ko atavyashoboye, ni hamwe ho kwiniga. Urumva ko bitari vyoroshe, ariko Imana yaraciye inzira birakunda. Nawe rero ivyo uriko uracamwo wizera Imana, kandi ukora igikorwa cyo kwizera, winanate ukora igikorwa cyo kwizera, ukora igikorwa cyo kugusohora muri iryo bohero ry'ico kintu kikuboheye aho hantu. Habeho ikintu wokora cyo kwizera, cyo gutera intambwe, cyo kumva yuko urambiwe n'ubwo buzima, ahubwo igihe c'iherezo ry'ubwo buzima cageze. Kuko ni wakirema ukagishira mu kwizera, ugasenga Imana bifatikanije no kwizera, birashoboka cyane gose ko ibintu bihinduka. Ariko ugumye wicaye hahandi ntivyigere bihinduka. Nari kuvuga ibintu byinshi mfatiye muri Bibiliya no mu bindi. Abandi bantu bagiye babona inyishu zabo ariko bafashe ingingo yo guhaguruka muri ico kibazo basanzwe barimwe. Burya bivugwa yuko ngo igihe Abisirayeli bari bajabutse Yorodani baba mu bugaragwa, binjira mu gihugu cy'Ikanani, burya amakomantere ngo avuga ko aho bahonyora bajya abantu bari baturinde isanduku y'isezerano, abajya abaherezi, ngo aho bahonyora amazi yacagirana yaca babisa ntasubire kurengana. Ariko batarahonyora ngo bashirikirenge muri ayo amazi yagumye atemba ukuri kwami. Mugabo ngo uko bahonyora, aho bahonyora baba baharonse, baragenda bahagarara hagati muri rwa ruzi rubona gukama, baragira nte bararengana n'uruzi Yorodani. Muravyumva yuko nk'iyo bavuga ngo turindiriye yuko rero bigenda nk'uko byagenze ku kiyaga gitukura, kubera ikiyaga gitukura coco carigabuyemo kubira, hanyuma bararengana. Ariko mugabo Yorodani byasaba yuko bashiramwe amaguru, bashoreramwe amaguru, batitaye ku kwimvira ngo bahava batwagwa, bahava bagwayo, bahava basomanura, oya bagashiramwe amaguru bakagendagenda muri rwo, hanyuma rukabona kubabisa n'ibindi. Ni kuvuga abagwayi b'imibembe ca gihe c'Isiriya n'ibindi ingene bavuze bati n'ubundi turapfuye tuguye ngaha, none rero reka tugende turabe uko bimeze hariya mu gisagara, turabe yuko byokunda yuko tworonka utwo dufungura, turabe yuko nimba dupfa dupfe, nimba dukira dukire, kuko n'ubundi turapfuye bishwe n'inzara. Hama ngo bahagurutse ngo bakagenda, amaguru yabo Imana ngo iyahindura nka buru y'amashare n'amabrende,
abansi bari bateye Abisirayeli, ni ukuvuga Abisiriya bari bateye Abisirayeli. Ico gihe ngo baca bumva ko umengo ni igitero kinini yakije, ngo baca baratemesha bariruka. Kumbe n'Imana ihinduye ya maguru y'abanyamibembe b'abanyantege nke, yavuze ngo kama mbaya ari ugupfa turapwereka tugende, hanyuma turako twora ivyo dufungura tubisabe baduhe ivyo dufungura ntitugende ntidupfe udupfire hano hantu. Kuri ico gihe ingene vyari bimeze abanyamibembe ntibaba mu gisagara indani, ibintu nyene nk'ivyo kubera yuko zari ingwara zandukira kandi urwaye imibembe wabuhumanye utemerewe kuba mu bantu. Ibintu nyene nk'ivyo nari kuvuga ibintu byinshi. None rero nuko we nawe sinzi iyi ntahe yanje ikintu yumvisemwo n'ico ugiye gukora, mugabo birashoboka cyane ko ibihuri kuracamwo bigoye biruhije kandi biremereye. Birashoboka cyane yuko bishigwa kwiherezo nawe ubuzima bugahinduka. Ico babona ko ari nk'amananiza kirashobora gushigwa kwiherezo bigakunda bikagenda neza. Senga Imana wizeye, ugire kwihangana, hanyuma uhaguruke ushishikare guhangana n'ico kibazo. Impera n'imperuka uzoronka intsinzi, kuko ukwizera gufadikanije no gusenga Imana, Imana ibasha kurema igitangaza. Nano majambo rero ya kino gice cya mbere kigize no programme yitwa Kahise kanje, aho twari dutumye kubabwira ingene nabayeho ubuzima bwo kugwara amaso. Imana yacu dutabare. Sinza no kubabwira ngo nawe ugwaye amaso ngo cukura amarori ngo cukira. Umwe wese akwiye kugenda uko ukwizera kwiwe kungana, cyane uko ukwizera kwiwe kumurongoye muri uwo mwanya. Kuko usenga Imana ukizera Imana, Imana iraguha ingene ibyo bikwiye kugenda, hanyuma ugakira cyangwa se ugatabarwa. Kubera ugutabarwa k'umuntu umwe wese kuzanana mu nzira Imana ihisemwo kugucishamwo igihe cyayo kigeze cyo gutabarwa. Nayo majambo rero tuzosubira mu gace kagira kabiri kejo, aho tuzorabira hamwe kumbure ibindi mu bijanye na kahise kanje mu buryo bwo kubashingira intahe. Kandi biranashobora kwenda abantu atababazi none uyu muntu ninde, uyu muntu imeze gute, mukabona ameze gute, mukabaza ngo niko namye siko namye haba namba, kandi burya siko nzokora bizohinduka. N'ubu burya hari ibindi bitarakunda no muri bino bintu bya media, ingene yerekwa rimeze ibyo nipfuza gushika ko muri media birakunda kabisa. Iracari service minimum, kuko umunsi byokunda bwabuzi bundi bwo mu mafarmasi n'ahandi, nibaza ko bitoba bigikunda yuko ndaburonkera umwanya uko nipfuza gukora bino bikorwa bya media. Nuko rero nizera ko hageze ikintu na gitoyo kuramwo, wihangane kandi wumve ko usubizwemo intege. Dusenga Imana naho ubutaha mu gace ka kabiri kino programme yitwa Kahise kanje. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ko wabanye natwe muri ano majambo yose dusangiye n'abandi bakunzi ba bino biganiro. Warakoze ko waciye inzira bigakunda, ibyo nabona ko bidashoboka, ibyo nabona ko bigoye, ibyo nabona ko umengo nta nzira yabyo, ibyo nabona umengo n'abandi barabibayemwo barabisaziyemwo barabisazanye, mbere no kubipfiramwo barabipfiramwo, nabona umengo biragoye. Ariko umunsi umwe nkorera igitangaza birakunda, kandi kuva ubwo bica biba bizima, byambara umubiri, byambara ishusho, biragendagenda. Ndagushimiye ndagukenguruke ku byo wankoreye kuri kino gisata c'ingwara y'amaso yari insesereje. None rero hari umuntu bishoboka nawe ko afise ikintu kimusesereje kijanye n'igisata c'ingwara, amaranye iminsi itari mike, yaburiye umuti, yivuje kwa muganga vyanse. None rero Mana, nimba agize ukwizera kandi akaba avuze ngo nanje ndagomba kwigihe canje kibiki, akaba yumva kino kiganiro kimuremyemwo ukwizera, kimuremyemwo ibindi vyizigiro bizima, ngwino umugirire neza, ngwino umuhagurutse aho hantu ari amazi imisi abohewe, umugirire neza nawe yoroherwe nk'uko wantabaye. Ubu w'ikintu c'amarori nkaba ndagiherukira ya myaka nyene. Ndakwinginze rero Mana, uyu muntu nawe umugenderere. Abagwaye ingwara zibonekana zidakira ubakize, abagwaye imyaka myinshi usubire ureme amashimwe muri bo. Urakoze kuri Imana, warakoze kuri ibi wakoze, warakoze no ku bindi tugiye kuzovuga muri no programa byose wakoze by'inkomezi zawe, kandi turakwizigiye no kubizoba. Ni ku muririmbyi yavuze ngo tugushimiye ibyabaye
tukwizigiye ko ibizoba. Aha rero burya mwani majambo ni nko kwongeza ngo mana ko wakoze bya bindi kora n'ibindi, kora na biriya, kora na biriya, kora na biriya. Urakoze rero, uzoshishikara kubana natwe, utwiyereke, tugire neza. Mu izina ryawe ryera Kristo, tubyizeye. Amen.